Umupira w'amaguru ni umwe mu nkino zihuza abantu benshi, mbere ukaba ushyirwa mu kibanza cya mbere mu nkino zinezereza abatari bakeyi, zigatuma abantu benshi bashobora guhura, mbere bakawita yuko unywanisha abantu. Kuva umupira w'amaguru watangura gukinwa, habayeho abakinnyi benshi bakomakomeye kandi bagiye batwara ibikombe byinshi n'imidari myinshi, eka n'ibihembo bitandukanye, byatumye basigara bameze nk'impari mu bantu benshi, bibaza ngo mbega ninde wa mbere mu mupira w'amaguru, abandi bati uwa kabiri ninde, uwa gatatu ninde, ariko benshi bibaza ngo uwa mbere mwiza gusumbya abandi ninde. Mu bihe abakinnyi batandukanye babayeho, nabyo bigira uruhara rukomakomeye mu gukomeza izo mpari, na cyane cyane mu bakunzi b'umupira w'amaguru, kuko usanga bamwe bagira bati iyo barya baba bari mu kibuga muri kirya gihe, ntabwo ibyo bari abandi bakoze bari kubikora. Naho biri uko, ibyo ntibikuyeho yuko hariho ibitangaza ndetse n'amateka akomakomeye yagiye arubakwa na bamwe mu bakinnyi batandukanye bagiye baca kuri ino si mu bihe byabo. Umwe muri abo bakinnyi tugiye kugaruka ko uyu munsi yitwa Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona yavutse ku igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icumi umwaka 1960, avukira i Buenos Aires mu gihugu cya Argentine. Avukira mu muryango ubayabaye udafise ubutunzi, mu muryango w'abakobwa bane. Mu bwana bwiwe muri quartier ya Villa Fiorito, nk'uko n'abandi bana bose b'abahungu mu myaka yabo bakunda gukina football cyane cyane mu mabarabara, uyu mwana w'umuhungu yakuranye indoto zo kuzoba umukinnyi mwiza akomakomeye kandi azotwara igikombe cy'isi igihe kimwe. Yatanguye ibyo gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga iminsi 10 imbere yuko akwiza imyaka 16. Yaciye yiyerekana, hanyuma uwitwa Luis César Menotti, umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu, aramuhamagara mu ikipe nserukiragihugu mu mwaka 1977 mu rukino rwari guhuza ikipe yiwe ya Argentine ndetse n'igihugu cya Hongria. Ibimenyesha makuru byo muri kiriya gihugu cya Argentine byatanguye kumwita Pibe de Oro, bishatse kuvuga ngo Logame en or, canke mu yandi majambo bishatse kuvuga ngo ni umuyabaga w'inzahabu. Naho uyu mumenyereza yamuhamagaye, ariko ntiyasubiriye kumugumana mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka 1978. Ibi byarababaje cyane Diego Maradona, ababaye cyane mu buryo budasanzwe. Yaciye abandanya n'inkino mu mwaka ukurikira. Mu mwaka 1981 yaje kuja gukinira Boca Junior, hanyuma guhera mu mwaka 1982 acaja gukina muri FC Barcelona. Mu gikombe cy'isi cyabaye mu mwaka 1982, Argentine yari imwizeye nk'urukiza, niwe yaboneka yuko azofasha cyane uno mugwi nserukiragihugu. Nibyaje gukunda, Argentine irasezererwa. Ibi byatumye Diego Maradona ababara ndetse atangura no kwiyagiriza yuko hari icyo yari gukora atakoze. Iyi myaka 2 yamaze muri Espagne muri FC Barcelona, kuri we yamubereye imyaka mibi yirabura, ndetse ku buryo byashitse agacaja no mu bijanye n'imishwano n'ubundi mukinnyi, hanyuma akamuvuna ukuguru. Maradona yaje kuva muri FC Barcelona mu mwaka 1984 aja i Napoli ku mafaranga miliyoni 80 zo muri ico gihe. Diego Armando Maradona yarakiniye neza cyane ekipe yiwe ya Argentine, kuko mu nkino 91 yakinnye yarinjije ibitsindo 34, akaba yayikiniye mu mahiganwa ane yose y'igikombe cy'isi, harimo n'ihiganwa rimwe baje gutahukana igikombe cy'isi ari kumwe n'umugwi nserukiragihugu wa Argentine. Ku bijanye n'ibyo benshi bakunda guharira cyane hagati y'abakinnyi barimo Maradona ndetse na Pele, hibazwa umukinnyi w'ibihe byose mu mupira w'amaguru ndetse ari uwa mbere, hakongera hakibazwa ninde arongoye umupira w'amaguru canke asumbye uwundi hagati ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi bo muri bino bihe. Ikinyamakuru citwa 90minute.com gikunda gukora inkuru zidasanzwe mu bijanye na sport, ariko zishimikira cyane ku mupira w'amaguru, cyarasohoye urutonde rw'abakinnyi 50 b'ibihe byose canke abakinnyi 50 b'icitegererezo canke ba mbere mu mupira w'amaguru. Aba rero umuntu aza mu kibanza cya mbere, aba rero bakaba barashize mu kibanza cya mbere Diego Armando Maradona wo muri Argentine.
Icyatumye rero Diego Armando Maradona bamushyira mu kibanza cya mbere nuko yafashije igihugu cyiwe cya Argentine ari kumwe n'umugwi serukiragihugu gutahukana igikombe cy'isi, akaba ari we yashyizwe mu kibanza cya mbere mu bakinnyi babayeho b'abahinga kuva umupira w'amaguru watangura gukinwa. Maradona yarazwiho gutsinda ibitsindo byinshi byuzuye ubuhinga bwo ku rwego rwo hejuru, kandi yarashoboye no gufasha Argentine gutahukana igikombe cy'isi. Maradona rero yarakiniye amakipe menshi akomakomeye y'Iburaya nk'uko nari nabikubwiye nka FC Barcelone, Napoli ndetse na Seville, hamwe n'ayandi makipe y'iwabo nka Boca Juniors ndetse na Old Boys. Ari nako yagiye aratwarana n'ayo makipe yiwe ibikombe bikomakomeye, kuko nko muri Napoli yahatwariye shampiyona zibiri za Champions League, yahatwariye shampiyona zibiri ndetse n'igikombe kimwe cya Champions League. Kubera ubuhinga bwiwe budasanzwe, uyu mugabo yaranatsindiye ibihembo byinshi bitandukanye birimo Ballon d'Or, Guerin d'Or ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo yagiye arakora Armando Maradona byagiye bifatwa nk'icyitegererezo ndetse n'ibyotera intege abandi, gushika naho bisabwa yuko yoshirwa ku noti nini ikoreshwa mu gihugu cya Argentine. Icyo gihe umukenguzamateka wa Argentine yarasabye yuko isanamu y'uwahoze ari rurangiranwa mu mupira w'amaguru Diego Maradona yoshirwa ku noti nshasha. Maradona uyu mukinnyi yari kizigenza mu mugwi serukiragihugu wa Argentine, kuko narimeje kubikubwira yanayifashije gutwara igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1986. Uyu mukenguzamateka Norma Dirango yashikirije integuro y'itegeko inama nshingamateka ayisaba yuko isanamu y'uyu mukinnyi yoshirwa ku noti y'igihumbi c'amapeso. Amapeso ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Argentine, ngo ikaba ariyo noti nini mu gihugu, ariko ku rundi ruhande ngo hagashirwa kimwe mu bitsindo byiwe byabaye rurangirana kugira ngo ashobore guhabwa icubahiro kimukwiriye. Ikindi kintu cabaye mu bijanye no kwibuka no guha agaciro ibyo Diego Maradona yakoze, umupira Diego Maradona yari yambaye ubwo yinjiza igitsindo ciswe icicinjana ndetse kikitwa igitsindo c'akaboko k'Imana. Ico gihe Argentine yari kwirakina n'Ubwongereza mu rukino rw'igikombe c'isi mwaka w'1986. Uyu mupira waragurishijwe mu camunara miliyoni zirenga 7 z'amapaundi, akaba ari amafaranga menshi cyane uyavunja mu mafaranga y'amarundi, akaba ari nayo mafaranga menshi cyane yaguzwe ikintu c'icibutso mu bijanye n'inkino. Steve Hodge yahoze akina hagati muri ekipe y'igihugu y'Ubwongereza niwe yashize iyo mpuzu mu camunara inyuma y'imyaka 36 yari iheze awukabukanije na Maradona, ubwo urwo rukino rwamenyekanye cyane rwa 1/4 cyari giheze mu gihugu ca Mexique. N'urukino rwakinwe ariko rukaza kurangira Argentine itsinze Ubwongereza ibitsindo 2-1, ndetse ibyo bitsindo 2 bikaba byose byarinjijwe na Maradona ku munota 51 ndetse n'umunota 55, mu gihe igitsindo cy'Ubwongereza cyinjijwe n'uwitwa Gary Lineker ahari ku munota wa 81. Inyuma y'igihe kinini uyu mugabo Hodge adashaka kudandaza uyu mupira wa Maradona, yari yageze igihe arafata ingingo aravuga ati reka ndawudandaze, ariko bwa mbere yari yaravuze yuko ayibona nk'uko umengo ni ibintu bitiyubashe, ariko mu nyuma yahavuye agondozwa na cyane cyane yuko inzu zikora ibijanye n'icamunara zaguma zimudodorera ko zimusaba yuko yogurisha uwo mupira, nawe araheza afata ingingo yo kuwugurisha ku miliyoni zirenga 7 z'amapaundi. Uyu mupira wambawe na Maradona igihe yatsinda igitsindo cyatumye igihugu ciwe gitahukana intsinzi, bivugwa yuko ari wo mupira wagurishijwe amafaranga menshi cyane ndetse mu bintu bijanye n'umupira w'amaguru. Abundi amafaranga menshi yari yararishwe imbere yaho hari ku mupira wari wambawe mu rukino rwa baseball. Ni umupira wari wambawe n'uwitwa Babe Ruth. Uyu rero akaba ari umuntu udasanzwe yubatse amateka adasanzwe muri ekipe ya New York Yankees. Uyu mupira wagurishijwe mu mwaka w'2019 ku miliyoni zirenga 5.5 z'amadolari y'abanyamerika. Mu mwaka w'2019 kandi inyandiko ya mbere y'amategeko agenga inkino za Olympic yanditswe n'ikaramu mu mwaka w'1892 yaragurishijwe ku miliyoni z'ababa 9 z'amadolari y'abanyamerika. Ica ikintu ca mbere c'amateka y'inkino kiguzwe amafaranga menshi gusumbya ibindi gushikana ico gihe. Ibi rero byaje gukurwaho n'uyu mupira wa Maradona wagurishijwe hafi imiliyoni zirenga 7 z'amafaranga y'amapaundi. Ikindi ntoreka kukubwira nuko ballon canke umupira wo gukina Diego Maradona yatsindishije igitsindo c'amateka bari kurageragezwa kugurishwa ku miliyaridi zitari nkeya. Umupira wari kurakinwa ubwo Diego Armando Maradona yatsinda igitsindo c'amateka akoresheje ukuboko, ca gitsindo nababwiye ko ciswe ikiganza c'Imana canke igitsindo c'icinjana. Mu mwaka wa 2022 harasohotse inkuru zivuga yuko uyu mupira ugomba ushirwe ku cyamunara aho uzogurishwa amamiliyaridi atari makeya. Uwo mupira
mupira wari kurakinwa ico gihe mu mwaka wa 2022 byaravuzwe yuko ugomba ushyirwe mu cyamunara, aho byari bitegekanijwe yuko uzogurishwa miliyoni 2.5 z'amayero, akaba ari amafaranga atari makeyi. Uyu mupira kandi wariko uragurishwa n'uwitwa Ali Bin Nasser, umuhagarikizi wo muri Tunisia yemeye igitego ca Maradona. Yavuze ati uyu mupira uri mu bigize amateka y'umupira w'amaguru, n'igihe nyaco cyo kuwusangiza isi yose ikawumenya. Uyu mupira rero wanakinwe iminota 90, uri mu mipira itaremewe n'abandi na cyane cyane mu mateka y'igikombe c'isi. Maradona yatsinze igitsindo akoresheje ukuboko uruhukira mu izamu ry'umunyegori w'umwongereza Peter Shilton. Bin Nasser ntiyigeze abibona, aca yemeza yuko by'ukuri ari igitsindo. Muri urwo rukino Maradona yatsinze igitsindo ca kabiri inyuma yuko akubise amacenga abakinyi batanu b'Ubwongereza, nuko asuka umupira mu igori rya Shilton. Argentine urukino rwaheze itsinze ibitsindo 2-1 iza no gutahukana igikombe c'isi cyabereye muri Mexique. Umupira rero wakinwe byari bitegekanijwe yuko uzogurishwa mu cyamunara hari ku igenekerezo rya 16 kwezi kwa11 mwaka wa 2022, ubwo hariko haritegurirwa inkino z'igikombe c'isi cyabereye muri Qatar. Diego Maradona nk'abandi bantu bose yarabayeho n'ubundi buzima busanzwe, aho yagiye arumvikana cyane cyane mu nkundo, kubyara abana hirya no hino n'ibindi bitandukanye. Ariko ikintu kimwe gikomeye kigeze kumubaho nuko Diego Maradona yigeze gusohorwa atabwa hanze n'uwari umukunzi wiwe yitwa Rocio Oliva, kandi ariwe ngo yari yamuguriye inzu bapfuye inyifato mbi ya Maradona. Maradona ico gihe byaba yarafise imyaka 58, agakundana n'umukobwa yitwa Rocio Oliva yasumbya imyaka 30 yose, ariko ngo kubw'inyifato za Maradona zitari zishemeye zatuma bama bariko barashwana, byatumye uyu mukobwa afata ingingo yo gutandukana nawe, mbere amusohora mu nzu amuta hanze. Iyo nzu bivugwa yuko yaguzwe na Maradona ico gihe, ngo bari bakiri mu rukundo ruryoshe, ariko ngo baza gushwana kubera inyifato itari nziza ya Diego Maradona. Uyu mukobwa akimara kubwira Maradona yuko urukundo rwabo ruhagaze, yaciye amutegeka kuva mu nzu yiwe amusohora hanze. Iyi nzu Maradona yari yaguriye umukunzi we Oliva, bivugwa yuko yari yimuguriye ahantu hitwa Bella Vista mu gisagara cya Buenos Aires, ariko ngo bakimara gutandukana uyu mukobwa yaciye amusohora, mbere amubwire ko atifuza kuzosubira kumubona. Uyu mukobwa yashwanye igihe kinini na Maradona, bapfa yuko yamusaba yuko bojana muri Mexique, aho yari asigaye akorera akazi kiwe ko kuba umumenyereza mu cyicaro cya kabiri, ariko uyu mukobwa aranka, amubwira yuko atova muri Argentine, biza kurangira batandukanye. Maradona yakundanye n'uyu mukobwa wahoze akina umupira w'amaguru uyu Oliva mu ma equipe atandukanye muri Argentine, inyuma yuko yarahejeje gutandukana n'umugore wiwe Claudia Villafane. Bari bamaranye imyaka yababa 20, ndetse bakaba baratandukanye mu mwaka wa 2013. Si ibyo gusa rero byagiye biravugwa ku buzima bwiwe, kuko byagiye binavugwa yuko yagiye arabyara abana hirya no hino, rimwe akabahakana ubundi akabemera. Ariko igihe kimwe uwari usanzwe amufasha mu bijanye n'amategeko ariwe mu avoka wiwe yavuze yuko uyu mukinyi ngo agomba yemera abandi bana 3 yoba yarabyaye muri Cuba. Ibi rero byari bibaye inyuma yuko n'ubundi yaheruka kwemera abandi bana. Abo bana 3 bo mu gihugu ca Cuba baje biyongera ku bandi 5 yarasanzwe afise, nabo nyene harimo abo yemeye mu nyuma, ariko abo bana 5 akaba ari Darma, Giannina, Diego Junior, Jana ndetse na Diego Fernando. Kuva iyi nkuru itanguye kumenyekana, byace bitangura kuvugwa yuko Maradona yoba ari se w'abana 8, mbere bamwe bakaba baravuga yuko bashobora kuba banarenga, na cyane yuko nawe ubwiwe atarazi abana yagiye arabyara. Ubwa mbere yari yihakanye yuko atabandi bana afise, kiretse gusa abo bari babyaranye n'uwahoze ari umukenyezi wiwe nkuko narimeje kubikubwira. Maradona wakunze kuzarahakana abana, igihe kimwe yari yabanje guhakana yuko atabandi bana afise, kereka abana 2 gusa yemera neza, aribo Giannina wari ufise imyaka 29 ndetse na Darma wari ufise imyaka 31 ico gihe. Bombi akaba yari yarababyaranye na Claudia Villafane, imbere yuko bahukana bari bamaranye imyaka yababa 20, ariko kuva ico gihe yahavuye yemera yuko ari we se w'abandi bana 2 aribo Diego Junior w'imyaka 32 wari ufise imyaka 32 ico gihe yabemera, ndetse n'uwitwa Jana nawe yarafise imyaka 22. Ibi nabyo akaba yarabyemeye bibanje guca mu manza hagati ya Diego Maradona eka na banyina babo bana. Maradona kandi yari yemereye yuko ari we se w'undi mwana witwa Diego Fernando. Uwo mwana yarafise imyaka 6 y'amavuko muri ico gihe yabyemera. Uyu akaba yaramubyaranye n'uwitwa Veronica Ojeda, bigeze kubana igihe gitoyi, mu nyuma baza gutandukana mu mwaka wa 2014.
maze ngo nta kuramba kudapfa. Diego Maradona yahavuye yitaba Imana. Umunya Argentine nkuko nabikubwiye afatwa nk'umukinnyi w'ibihe byose mu mupira w'amaguru, na cyane cyane hisunzwe ubushakashatsi butandukanye canke ubusesanguzi butandukanye mu mupira w'amaguru. Diego Armando Maradona yaritabye Imana azize indwara y'umutima hari ku mugoroba wo kuwa gatatu igenekerezo rya 25 ukwezi kwa11 hari mu mwaka wa 2020, nibwo iyi nkuru y'urupfu rwa Maradona yatangajwe mu bimenyesha makuru bitandukanye byo muri Argentine, gutyo n'isi yose irabimenya. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2 ukwezi kwa11 mu 2020 nibwo Maradona yajanywe mu bitaro bya Buenos Aires biherereye mu murwa mukuru wa Argentine, aho yari afise ikibazo cyo kubura amaraso akwiye ndetse n'amazi mu mubiri ku buryo budasanzwe. Ibi byari bitumwe n'ikibyimba canke igihute yari afise mu bwonko. Maradona yaje kurondererwa umuganga ku buryo bwihariye, nuko abagwa ico kibyimba. Yahavuye yitaba Imana kubera indwara y'umutima, nuko yitaba Imana afise imyaka 60 y'amavuko azize iyo ndwara y'umutima. Maradona afatwa nk'umukinnyi w'ibihe byose mu mupira w'amaguru, akibukirwa cyane ku gitego cy'akaboko yatsinze Ubwongereza ubwo Argentine yasezerera kino gihugu cy'Ubwongereza, bikanarangira Argentine itahukanye igikombe c'isi mu mwaka 1986. Maradona rero yitavye Imana yamenyereza ekipe yitwa Gimnasia yo muri Argentine. Amateka yiwe ni maremare, byagiye bimuvugwa ko ni byinshi. Reka uyu munsi tubigarukirize ngaha. Nkundire ugire like, share na comment, hanyuma ugire na subscribe. Nkundira ugire like, share na comment ndetse na subscribe kuri Kings Family Burundi kugira ngo ushikirizwe n'ibindi bitandukanye. Ukaba ufise amateka yifuza ko tuzogushikiriza, ubyandike muri comment.